sawa reka muri kano kanya rero twakire ishugwe ry'umuryango wa Ndimunzigo Evariste bashike hano abijejwe kugira ngo bari mushikirize no warishikane ku ntatemwa y'umuhisi. Merci. Arakurikira kandi nk'uko twabivuze abana b'umuryango wa Ndimunzigo Evariste nabo arashobora kuza nuko birabereye runo rubanza n'urubanza rw'iteka biraryoshe kwibuka wawe abandi mubandanye mwegera ngaha Sisa cyane yarankunze ntayisi yamfate turakira umuryango wa Habonimana Priscilla niwo rukundo rwayo undizongo izangize imbohe y'umukiza duwiwe nawe nuwanje gushitsi ibihe byose turakira kandi umuryango wa Transisi Manirakiza urashobora gushika hano ibyo sigi wanyu ibyo ni ry'umuryango wa Transisi Manirakiza. Turabandanya twakira shugwe ry'umuryango wa Ndayisaba Emmanuel abawe ntituzokwibagira niko ryanditse ko. Twakire ishugwe ry'umuryango wa Bizimana Bienveni naryo riranditse ngo tuzokwama tukwibuka ibihe byose. Twakira umuryango wa Davidi Nugunu umugore wiwe naryo riranitseho ngo tuzokwama tukwibuka. Niyo munsi twaje kwibuka. Turakira iry'umuryango wa Bigirimana Desire naryo riranditseho ngo tuzokwama tukuzirikana. Twakire umuryango wa Antoine Nsengi naryo riranditse ko ngo tuzokwama tukwibuka ibihe byose. Twakire ishugwe ry'umuryango wa Desire Adera nabuzukuru ba Ndimunzigo Evariste mubugingo cankabama nuko turakira kandi ishugwe rya Team Transisi Hope Ministry TV ndarije ko kunaje sanzwe ndi muri uyu muryango wa Transisi Hope Ministry TV andanya rero sha nuko kino gikorwa ukugisozera reka duhe akanya umushinga nawe w'umuhisi agira akajambo ashikirije na cane ko afise amateka menshi kuri uyu nyakwigendera. Hanyuma jambo rya mbere ntanguye gusimira Imana
yo yaturinze ikadusikana kuri uyu munsi. Tukaba tuze kwibuka uwacu yitavye Imana tutanka. Hanyuma ngashimira Imana yuko yaturinze mu ngendo zose twagize tukaba dusice ngaha. Ivyo ndabishimira Imana cyane. Hanyuma urubanza rw'uyu munsi nta ugobewe, nezo bundi tuzohagaruka. Aha naze kwibuka umufasha wanje, hanyuma abandi bakaba baje kwibuka umuvyeyi wabo, abandi bakaba baje kwibuka bibi wabo, abandi bakaba baje kwibuka umuvukanyi wabo. Abandi bakaba baje kwibuka ikibondo cabo. Ahanini icatuzanye akaba ari ico. Imigigwa twategerezwa gukora turayigize. Hanyuma navuga yuko nihasika kuri iyindi tarike nk'iyi tuzogaruka aha, kandi nkaba nshimiye abantu bose baje kudusigikira dusigikirana. Ndabashimiye cyane. Hanyuma ikindi novuga ni urubanza rwo kuganduka. Urubanza rwo kuganduka twategekanize mu kwezi kw'indwi, mugaba amatariki ntiturayahurirako. Tuzobibamenyesha amatariki yo muri uko kwezi kw'indwi. Ibyo ni ryo jambo nyamukuru nari ngomvye kubamenyesha. Hanyuma hasigaye Imana ibahezagire, tugira Imana. Amen. Nuko murakoze cyane. Hanyuma imbere yuko tuca tuva muri kino kibanza, dufata agafoto k'urwibutso, agafoto tuzora turaba tukavuga tuti iyi ni ya tariki twaja kwibuka iwacu. Abajeje gufata amasanamu rero reka bace badufasha ukuntu badutondeka neza, nimba ari umwe hano, nimba ari bari gusa habe agafoto kicibutsa. Ariko mu nkundira ivyo tubikore inyuma y'isengesho ry'umukozi w'Imana yatugaburira ijambo ry'Imana ryo kurangiza kino gikorwa cyo muri kino kibanza. Kaze. Amen. Amen. Cyukuri imutari gasanzwe nabivuze ukuri harashadizije, ariko natwe twese twoshobora gusaza ku mitima, dushazize ku mutima wa nyakwigendera, ntidushazize umubiri wiwe. Yesu nashimwe. Hama mu kurangiza mu mbabarire gato turangirize kuri iri jambo ry'Imana dukura nyene mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 14 hereye ku murongo wa 6 aratubwira ati, Yesu arababwira ati, ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo nta ushika kwa data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. Yesu nashimwe. Amen. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Rero natwe niyo nzira y'ukuri n'ubugingo, nitwamwemera tukamwemanga, nukuri ndizera ko bizogenda neza ku mumwe wese, kuko twese turakuze, dufise ubwenge, dushobora kwitahura nkuko twabivuze. Rero twayirirwa turavuga byinshi, ndizera umumwe wese hari icyo atahanye, hari icyo abonye, hari icyo azogenda kwibwira, tinuneje nkora iki. Hari abantu benshi rero tutazi gusenga, twishinga ikiryoha, twishinga ikirori, ariko gusenga kuko iyo ataba yasenga ibi ntituba tubikora ngaha. Ariko kubwo yari umukristo w'ukuri, yizeye Imana kanatura kihana, tivyo nakoze vyose Mana ngirira imbabazi, niyo mpamvu turi hano. Yesu nashimwe. Ngira ndabaze none hataba ibwiza bw'Imana tuba turaha, ariko Imana yo mwijuru nyene niyo yabigizene, niyo yabikoze. Rero bakristo ntore z'Imana, mumwe wese rero yitahure, we ufiswe amaso yo kubona, ufise amatwi yo kumva, tinone jewe nsigaye vy'ukuri, nsigaye nkora iki ngenze gute. Rero murakoze, Yesu abagirire neza. Reka rero dusenge. Turagushimiye data wacu wo mwijuru,
turi hano mwami nk'umuryango watoranije. Yesu Kristo ibyakoretse byose niwe wabikoze. None turakurishikirize raporo Mana nzima na cyane cyane uhezagira abavyeyi baturongoye mwami bakadushikana hano aho bari hose mu mpande zose nukuri ubahezagira ubagirire neza ubakomeze nabo baze bashike mu bwami bw'ijuru. Turagushima mwami w'ijuru n'isi umwe wese icyo yakoze uzukimuhembere kandi umwandikire mu gitabo cy'ibikogwa ngo ku munsi w'ihereza azabone iherezo ryiza. None mwami tugira tuve hano turanse umwansa dukurikirana kuko Satani mwami ntaryoherwa n'ivyo dukoze, ko Satani Mana nzima ntanezerwa. Mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti ntagire n'umwe ava hano ngo amene ku mutwe, ntagire n'umwe ava hano ngo nihagire. Mana nzima umwe wese umurinde cyane cyane bino bibondo. Igihe Yesu yari mu nzu yaraje abana barabirukana bagize ati abana batune banyegera hondi ubwami bw'ijuru n'ubwabanyene. None aba bana urabarinda bazigame Mana nzima ntibarire data ntibagira ingorane ahubwo bakomeze bigine intsinzi nkuko Mana nzima umuvyeyi wacu ari niyo nzima Juliette yagize intsinzi mu bwami bw'ijuru avyagiye kuri ya ntebe ariko mwe n'abamarayika amareka bamukikuje. Uyu munsi na nyene ahari yahagurutse ariko aritegereza ari kumwe natwe mu rukundo ntangere ngo kuko urukundo yakunze abari ku isi Mana ariko gwatumye utanga umwana wawe ku musaraba kubw'ivyaha vyacu. None tugirira imbabazi twakire twese utuyobore uduhe ubwenge bwo kumenya no gutahura. None sega b'amahanga utubera inyishu inkomezi. None tugira tuve hano ntambwe ya mbere biyawe ya kabiri biyacu ya gatatu marayika uzobukoze. Eka nonge yuziga mu musavyikazi wawe Mana ro mupfakazi habona Imana Prisikira umugwanirire nawe umuzigame Mana mugira neza uzobukoze. Byose ni vyawe nizere ko vyumvise mu zina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana yacu amashimeshi. Murakoze cyane. Inyuma yuko tuza kuba duheje gufata kagafoto k'urwibutso tucadukubitira hajya hirya naho tugende tubonye aho Muyomba nawe ari, hanyuma inyuma yaho turaza kubandanya urugendo. Imana ibahezagire. Hanyuma nkuko mubibona turacari muri cya kibanza nyene, ariko kandi umuvyeyi arahashitse avuga ati sinogera ntashitse no kuraba uwundi muhisi. Hano turi ni ku ntatemwa y'umuhisi biza bigomba Jonas. Umuvyeyi we nawe akaba ari hano mu busanzwe ni umuvyeyi we nyene. Eka muri kano kanya ko mubona turi muri kino kibanza nawe dufasha kanya keza ko kumwibuka no kwibuka ibihe yabanye n'umuryango nubwo Imana yamwiyegereje ikamukunda kuturusha. Muri kano kanya rero imbere yuko tuhava tuva muri kino kibanza eka duhekaze umuvyeyi nawe agira akajambo ashikirije kuko kuri kose avuze ati dusimbira hajya tugende tunaravye. Urumva ntitwoca tugena atakajambo tubwiye kumbure muvyeyi kaze. Yesu nashimwe. Amen. Kandi ashimwe cyane. Amen. Nukuri namwe gushimira Imana yo yatuganye ikadushikana ngaha turi ikadushikana amahoro. Tukaba tukiri bazima nuno masaha tugezemo turi bazima. Rero arinje kuraba abavukanye banje umwana wanje ndaheje kumuraba. Ubu ngiye kuri musaza wanje ego nijira ari umuvyeyi wiwe nijewe narinda mureze nije namushikanye ngaha ku mpanda. Sinoza kuraba umwe ngo nsigaze uwundi kandi barabanje bose. Hanyuma ngashimira n'abampereke n'abaduherekeje kuri no manza bakadushikana hano. Imana ikaturongora ikadushikana amahoro. None tukagira idutahuke turasaba idushikane aho tuja kuja ituja imbere natwe tuja inyuma. Hama nkabashimiye nabo turi kumwe bose. Imana ibahezagire. Yesu nabahezagire. Amen. Muvyeyi muko dutandukana ni urubanza ruba rubabaje koko, ariko kuba Kristo n'urubanza rw'umunezero ko twizeye ko ari umunsi tuzosubira kubona abacu. Nakahe kajambo wibuka uyu tuje kuraba kwibuka hano? Hari akajambo ashobora kuvuga ati hari akajambo yigeze kumbwira numva sinzopfa ndakibagiye, wowe kikibuka? Naramwibuka akanyibuka kuko yari umukunzi wanje kandi naramurera akamba hagufi akemera ko ndumuvyeyi wiwe nubwo yari musaza wanje yari imfura ya data na mama. Ariko ivyo yansigiye Imana izobingwanirira kuko
hariho abana yasize ariko Yesu azontabara Yesu nawampezagirire. Urakoze cyane uko biri rwose uravyumvise burya agiye guhindura isengesho bice bigenda neza ico azovuga ari hafi y'umukama azoca bigenza neza kandi namwe nk'umuryango ndazi bizogenda neza mama tugushimire cyane. Ego murakoze Yesu abahezagirire cyane. Bizogenda neza nta kinanira Imana cyane gose nuko tukaba tubashimiye ariko kandi mako tuva hano ndi kumwe na wa mukozi w'Imana yatugaburira ijambo ry'Imana mwibonye aho twari tukuramutse kandi ego murakoze cyane ego hama je nkabandi umukozi w'Imana naje gufasha kino gikorwa kuko ndi nk'umuryango rero gufashanya ni vyiza muri Kristo Yesu kugira ngo aba bene data batuvuyemwo aho bari ndizera baratubona nkuko natanguye kubivuga banezerwe ko babone yuko hariho umuryango ubibuka kuko twese niyo nzira y'ukuri n'ubugingo kuko ndizera na nyene ni yari kuko yari umutama yizeye Imana naho byari bimeze kujya ariko ndizera ko data yamwakiriye rero ni vyiza gushika hano kwibuka aho bamushinguriye hama ibisigaye navyo na nyene ntitwohava tudasenze ni vyiza cyane ko hasengera kugira ngo amareka ashishikare baharinda bahazigama nivyo Yesu nashimwe. Amen amen. Reka muce mugira ko rero mbere yuko tutandukana tuva muri kino kibanza muce mugira ko musenga imbere yuko tugenda. Sa murakoze cyane. Ama Yesu nashimwe. Amen. Ndizera yuko ntwengera gusoma amajambo nko twayasomye majambo ni yajya nyene. Ego ni yajya nyene n'urukundo kuko n'urukundo twerekanye kuri aba bene data abasavye n'abasavye kazi b'Imana Imana yakwiye kwisitanse ariko ubu na marayika bijoro rero n'ubu nguma mvuga uko turiko turababona ku mafoto ku ntatemwa zabo mbega ihe nawe ikigwa n'ubu nguma mvuga ati ihe ikigwa nawe mbega ya mafoto aracari hahandi canke yarazamutse ubu rero bafite amafoto mashasha tuzobabona ari bashasha berade nimba yaho wahora wirabura utegerezwa kuba umuzungu uri mu ijuru rero ni vyiza cyane nawe mwene data wo kwihikigwa ukiyumvira huri kuko ugendagenda kuri iyi isi y'amarira isi y'amaganya isi y'amageragezwa kuko ngo twese tuzopfa ntawe uzogerane ntawe uzorusimba rero ni vyiza cyane kuba nawe uzopfira mu mwami Yesu Kristo akazokwakira rero ibisigaye navyo reka dusenge kugira ngo dushime Imana kubwo twasice kuri iyi ntatemwa y'uyu musavyi Bizimana Jonas nawe nyene ahavyagiye mu ijuru avuga ati kumbe naje banyibutse ntibaranyibagira turagushimiye data wacu wo mu ijuru Mana nzima ndakweretse umusavyi kazi wawe habona Imana Prisikira none sega b'amahanga yashimye kurenguka hano none twese nk'umuryango nk'icuti ababanya bagenzi turi hano none mwami zigama ino ntatemwa yiwe none umuziga mu mutima wiwe uri mu ijuru ahagurutse abamarayika yakuye mu nda ya nyina abereke ko natwe twaharengutse hano muri ca gihe cy'urubanza natwe tuze tuhashike Mana tuze duhoberane nawe uzobukoze bwirukiro nyaguhara ku ngoma turagusavye rero mwami satani ntanezerwa aho uko turi hano ari kamaramare acindwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko wacinze urupfu na kuzimu niko nawe yotsindwa Mana nzimuka abana natwe muri vyose na hose vy'ukuri amajambo yavuzwe ni menshi ariko Mana uratwakira utuzitira utubera inyishu tubera umutabazi adasanzwe eka n'ubu nshishikara nsaba n'uri ko arabikurikirana wese mwami nawe umuhezagire umwambika imbaraga n'inkomezi umuherezo ryiza aha vyagiye hose mwami n'umwana w'umuntu ko yambaye umubiri ariko uzumuzigamira umutima kubwo yagize urukundo rw'uyu munsi kuko urukundo nirwo tuzodushikana mu ijoro nta mwana w'umuntu atazoja mu ijoro adafise urukundo none n'urukundo ntangere none sega w'amahanga uratwakira wakira umumwe wese ibibondo biri hano byose vyakira uzobukoze ibisigaye navyo nuhabwa amashimwe n'icubahiro n'irya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo we Nazareti tubisavye amen Imana bahezagire urugendo rube rwiza cane yabanye natwe irabana natwe no mu gutaha amen
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.